Lieutenant General Adolphe Nshimirimana twabanye neza na neza tumaze gushika ngaha mu gihugu. Ico nibuka nuko turiko turagwanira Makamba, yarigeze kuducako turi Makamba, ico ryari karaje Tanzania, kandi dufise ibibazo bitoroshe. Turamubwira ibibazo dufise, aravyumviriza, mu nyuma tubwira ati vyose bizotora inyishu. Nico gituma ngiye ngana Tanzania, ngiye kubaza igituma turi mu ngorane zingana uko. Mu nyuma yasubiye kuza ansanga i Kongo, naho nyine ntivyari vyoroshe. Ico gihe yaraje aje imbere, twari turiko turitegurira kwakira uwararongoye umuhari CNDD-FDD, nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Araza dusangayo aho biti Bugwari, asanga hari ibibazo naho nyene bitari vyoroshe, ariko aho hose yagenda aturemesha. Muze kuntahura igituma ndiko ndahera aho hose ari aho ngomba kuvangana. Mu nyuma tumaze gushika ngaha mu gihugu, yaragize uruhara rukomeye na cane cane mu gutora abantu baja mu rwego rwo kwivuna abansi n'urwego rw'umutekano. Je ndibuka bavuze ngo ngiye mu rwego rw'umutekano, n'umuntu twakunda gusangira icupa cane, twarateramana kenshi. Mu bantu twagendanye imbere mu ishamba niwe muntu twateramana kenshi. Ico gihe ndagenda ndamwegera ndamubaza ati mwabonye neza na neza vy'ukuri ko jewe aho nkwiye kuja ari mu gipolisi kwitwaza inembo? Aranyitegereza acambarira ngo je nibaza ko nyotewe cane, ngo nibaguhe irindi cupa uburanywa. Turanywa, mu nyuma hajya hageze gutaha nka 3 y'ijoro, acagaruka kuri ca kibazo, nzi ko twavyiragiye vyose vyaheze. Acambura ngo mbega ngo bwa mbere wavuze ngo wagusize mu gipolisi kwitwaza inembo. Acambarira ngo sinoniza amashuri, werega hari yakora yabize, ngo nimugende hariya nyene. Hanyuma mu nyuma tumaze kwinjira muri izo nzego, ndibuka je nabaye umuyobozi mwishikira wiwe kabiri. Mu 2007 narabaye son chef de cabinet, mpereza Romizi umuntu. Mu 2012 nsubira gutora ya Romizi nahaye umuntu arayisubiza, nongera kuba umuyobozi mwishikira iwiwe. Ico ndamwibukira ko cane rero niki, n'umuntu yari umunyamahoro, n'umuntu inyishu ziwe yamana inyinshi imisi yose. Ugiye kumutura ikibazo ni hamwe niho ngire ngaruka hamwe na hera bwa mbere. Ugiye kumutura ikibazo yarakumviriza, uhejeje kuvuga agaca kuzimana, mugaca mwisangirira urwagwa, ugaca ugira ngo yavyibagiye, ngo yabihevye. Mu nyuma hajya mugira mutahe, agaca bigarukako, agaca gutoza inyishu, agaca kubwira ati genda ugira uku, kandi umwumviye ukabigira uko, inyishu mwaba mwahuye. Ikindi rero Ngabirano yari afise yisangije, kandi nibaza ko atari ya bose. Adolphe ntuzumubwira ivy'amoko, ntuhirahira uzumubwira ivy'amoko. Nitemwanyaje turiko turatanga iwiwe ikintu c'amacakubiri, yaba ay'ubwoko, yaba ay'intara, yaba ay'amadini, ivyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu, bose barangana.
kandi uje kumutura ikibazo bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga, iwiwe nta muntu n'umwe yatinya ngo n'igipinga ngo ntamwegera, yaramuhamagara ati ngwino tuvugane, bakavugana kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Yarafise ingabirano zidasanzwe. Ese ndabahisha ngaha nimba hariho ico ngirako no mu kazi nkuru no munsi, ndafise ivyo navomye muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ico rero notanga rero nk'ubuhamya iragira dusigiye n'iryo rage ry'uko twese twokwiyumvanamwo nk'abarundi, tukiyumvanamwo nk'abavukana, kandi tukamenya yuko iki gihugu nimba uno munsi kiraho kigeze uno munsi kirafise abakiguze. Ngarutse rero ku bya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, bazinduka bamugandagura, naramurondeye umunsi wose ndamubura, ndahamagara abo bagendana ndamubaza ati ari he ushika, we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire, nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari he, cyarabwira ati ntumubwire reka nze. Cyaragena asanga ari mwirigara, abo bari kumwe bose bahaza urwagwa, haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande ndamubwira ivyo nagira ndamubwire. Hanyuma ndamubaza mbe ko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki. Aca nyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuborerwa. Umunsi nazoga yanyoye, nazoga ari karamwa, abandi bose bari bahaze. Umwanya wahize yitaba telefone, aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rigara, twari kumwe n'abantu benshi. Aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera, uyu muntu yaheruka kumpamagara ngo twaheruka kuvugana mu 1993. Nagiye kubimenya mu nyuma rero ndabibwiwe na nyiricubahiro Nyakwigendera Nkurunziza ati byari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenga. Arabimbarira, aje kubimbarira ndamubwira ati ivyo arabitwarira twaje kwitabira telefone. Abansi rero, abansi b'intsinzi y'u Burundi bariho, mugabo gikomeye n'ikihe nuko twese tugumana dufatanye mu nda kugira abo bansi tubagwanirize hamwe. Ikindi notanga ko nk'impanuro mwiragi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yadusigiye, kirazira kureka kumviriza umuntu ngo ni mutoyi, kuko n'abantu batoyi nabo nyine barafite ibyo bahanura. Nico gituma wamusangana abantu b'ivyubahiro, ahandi ukamusangana abantu bato hose yakura mu ivyiyumviro. Nkasaba rero yuko Imana yari yaramuduhaye yoshiramwe umuzirikanyi mu gwaruka cyane ruri muri iki gihugu cacu, kugira vy'ukuri izo ngabirane Imana yari yaramuhaye hagira abandi iziremeramwo, kugira vy'ukuri bazohagararire ivy'iki gihugu cacu. Abanyagishubi baramuzi, yaduze igishubi muri kampanye vyananiranye, byose byaca bitonda. Sinovuga byinshi rero, uwovuga ibyiwe ntavyo yomara. Nagira ngarukirize ngaha, murakoze kuri aka kanya mwari mwampaye.
aya ashobora kuba ariyo mahirwe akomeye cyane ku bantu basanzwe batigira canke bifuza gutigira bakoresheje 1xbet kubera ko haje code promo itanga 200% ya bonus kuri depo ya mbere. Bivuze ko guhera ubu ushobora gutsindira igifovya c'amafaranga ukoresheje code promo itwa Kotebu mu ndome nkuru. Ugira ngo biragoye haba namba we gusa utereshaje application ya 1xbet ucinjiramo ucuvyonda hajya handitse ngo registration hama ugacuvyonda handitse ngo by phone, igisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi gikomeye cyane ahanditse code promo ucuhandika Kotebu mu ndome nkuru, uca wemera iryo tegeko hama kandi ucugira register. Ushaka yandi makuru twandikire kuri izi nimero za WhatsApp tubibafashemo ni 6156 Let's 1xbet together. 1xbet like me. 1xbet, your online betting platform.